Amahoro neza. Shalom shalom. Ni sawa. Imana ihabwe icyubahiro, ngomba kubasangiza ijambo rivuga ngo un foyer vu comme une agence missionnaire. Un foyer vu comme une agence missionnaire. Urugo nk'ikigo canke nk'igikoresho c'Imana. Imana ikoresha kugira ngo ishitse intumbero yayo hano ku isi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngomba guhera ku kibazo gikomeye, ngomba mwiyumvire ko mu bisanzwe mariage ikwiye kuryohera nde. Baza umuntu muri kumwe iti mariage ikwiye kuryohera nde, icyo gumana inyishu akubwiye. Ikwiye kuryohera nde ubundi. Ariko kuyishyura nawe ni susu umubaze, arabana kubaza byorohera. Birageze nawe ni aguhinyisha. Okay, nimba batagoranye ndaze mwamaze guharanyisha. Tugaruke. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ikibazo mwari bwakibaze ko? Mwari bwakibaze ko? Hari abantu batatu rero bakunda gupfa ikibanza cyo kuryoherwa na mariage. Abambere nabo dushobora kwita les époux canke bene ogira mariage. Abakabiri n'abavyeyi bibarutse bagira mariage. Uwa gatatu n'umwe ni Imana yayifuza kuba nyene byo mugabo batayemerera. Ninde wumva akunda gutwara ikibanza gikomeye muri aba batatu? Nabubaka n'abavyeyi babo canke ni Imana. Imana yama yarenganije, Imana ndabizi. Ni Imana yama yarenganije, ndazi niga kikunda kuronka ikibanza ca mbere. Rero ujya gusanga abavyeyi n'abana babo bageze kubaka bariko baranigana, bapfa kuryohererwa mariage. Cyo bituma bamwe impuzu zibagora guhitamwo, abandi n'ibyo bambara, ibyo banwa, naho bifotoreza, n'ibyo bakora birakunda kubagora kubera hariho ububasha bubiri bariko baranigana. Rero sinzi ko ushikira wewe cyangwa ushikira Imana cyangwa ushikira abavyeyi, tuba tubirondera mu kanya gatoya. Kibazo ni cyo gikomeye twe kwiyumvira, à qui profite le mariage? Imana ihabwe icyubahiro. Toujours dans l'optique yo kurondera kumenya le mariage canke un foyer vu comme une agence missionnaire. Imana ihabwe icyubahiro. Muri mwitanguriro kabiri cyo cyacu n'umunani, Imana yavuze igihe jambo mubona hajya imbere. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verset ikibanda ngo je vais y trouver cette fois-ci une aide semblable. Yenda murude mufasha bikwiranye. Twimvire igihe jambo il n'est pas bon. Imana yagomba kuvuga iki? Imana ivuze ngo il n'est pas bon que l'homme soit seul. Twavuga ko ijya expression cyangwa ijya mvugo y'Imana yo bisigura iki? Hari umuntu bafise icyumviro kimaze kumuzamo ko mbona bamwe menga baramaze kubyumvira ko cyane kurusha abandi. Watoye iki? Kuko ndazi ijya n'imirongo abajene basomye cyane gose. N'imirongo usanga bashobora no gusoma kugumiza ku mutima ati baranasoma. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si byiza ko uyu muntu yibana wenyine. None wumvise ko Imana igomba kuvuga iki? Abakuze biga amashuri ya kure bagize irungo baca babona imigenderanire hagati y'abagore n'abagabo. Mbega byo bari ibyo? Ntawe uvuga ko ijya ari kosa, ariko hari ibyumviro bibiri byari umutima w'Imana. Igihe Imana avuga kiyakira, igihe Imana yavuga ko il n'est pas bon, ko atari byiza ko umuntu ibana wenyine, Imana yake iravuga ibintu bibiri tudakwiye kwibagira. Icya mbere, Dieu faisait allusion à l'intimité qui doit y avoir entre les époux. Imana yake iravuga cyane ku bucuti budasanzwe buteza kuba buri hagati y'umugabo n'umugore. Ariko icya kabiri nacyo benshi badakunda kwiyumvira ko nuko Imana yake iravuga ko umugabo n'umugore bahuye baca bagira ubushobozi burengeye ubwumwe mu gushitsa icyo Imana iba yarabaremeye bose.
ivyo vy'ibiro bibiri ntubigumane ambe ntubite Imana kiravuga imigenderanire iteza kuba ari hagati y'umugabo n'umugore ikamana kandi kiravuga ingene uwo muryango umaze kuba formé par l'homme et la femme Imana izofise inkomezi zirengeye izumwe yahorana izo fise rigi igikoresho kidasanzwe mwe kibazo cyakiza ngiki hagati y'imigenderanire hagati y'abagabo hamwe na za nkomezi baca bagira bamaze kugira ubugeni nike kiva mu kindi nike gituma ikindi gikunda hagati y'imigenderanire abagabo n'abagateza kugira hamwe na za nkomezi zo gukora ibintu byinshi baca bashobora kuba bashoboye hatangura iki nikiza n'ikindi sinzi ko ikibazo gitomotse myani majambo Imana yarifuza kubona umugabo n'umugore bahuza bari mu rukundo gukuri mu migenderanire myiza y'ukuri ikaca yongera ikifuza ingene abo bantu bari kumwe bazokora ibikorwa byinshi yari bashakako none kuri wewe hatangura iki mbega umugabo n'umugore badahuza boshitsa iki Imana yabaremeye mbega aho nibahura bakaca baba mu migere myiza mugabo ntibiyumvire n'iki Imana yabaremeye Imana ziryoherwe sa nagira bizo none irungu riheze ukaronka umuntu aguha imfungu utaruzironka ukaronka umuntu ugenda mufataye muri ville utaronka umuntu atari umuntu yebwa gufate muri mu kuboko ukaronka umuntu agufata ku bituga umuvyeyi wategeza bigukorera nagizo ba wishu sa uronse ushira kuri statut kwakura pasiteri hano zo wishu kandi tubibobrija mugo harandi bayibobrija ko kuri statut ya pastor Imana ibiturinde Imana ihabwe icyubahiro sinzi ko ico kibazo mu cyumva mbega Imana yoshaka kuryoherwa ivuga iti hari umugabo n'umugore barakunda ntiworaba igavuga ngo ndahagije nibaza ko nk'abantu bakuze mushaka mufise ico mwiyumvira namba guhera imbere ko twishira kwica kibazo twiyumvire ku bwa bucuti buteza kuburi hagati y'umugabo n'umugore Imana ihabwe icyubahiro Bibiliya tubwira mu itanguriro 2 umurongo wa 24 atubwira ngo c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair nico gituma umugabo umusore washize n'umusore cyashira n'inkumi azosiga se na nyina maze akabana n'umugore wiwe bagacika umubiri umwe Imana ihabwe icyubahiro hariho amavuga 3 ari muri uwo murongo w'itanguriro 2:24 tudakwiye kwirengagiza mu gihe tuvuga ngo turakeneye ko Imana iduha ingo kikirigisha no kwasanzwe barubatse kuko ni ikintu kidahera umuntu akwiye kwa muri karakora neza iyo bavuze gusiga abavyeyi bagomba kuvuga iki mbega bisigura kwimvira kugenda ku buryo zisaba kumenya naho baba mbega bisigura kubanka bisigura kubona ko batagikenewe oya ahubwo iyo bavuze kite bisigura ngo kudasubira kubeshwaho n'ivy'abavyeyi kubeshaho n'ivy'abavyeyi bisigura iki kudasubira kujya iwabo sivyo erega ingezo mpera ziraryoshe bikurakura mugabo iyo wakuze nisura kugira nisura kujyoha nicyo bituma burya bamwe hari gihe usanga muri kino gihe bariko bumva ko boja gupanga hafi yo muhira kugira ngo impande y'abavyeyi mugabo babe bariko barigenga gatoya hari ingezo muhira mudakwiye kuguma munge mu gihe Imana yaciye akanzu akajyana kugira ngo utangwe kwibako Imana ihabwe icyubahiro haleluya yego biba biryoshe ko papa wateka neza no mama wawe mugabo hari ingi ndakwiye kubandanya ujya kandi uretse kudasubira kubeshwaho n'ifungwa zawo canke n'amafaranga yawo hari n'urugezo ugera ko udasubira kubeshwaho n'amarangamutima bakurako aha abana barakunda mon fils barakunda ma fille barakunda ingene gumubwirwa neza umuhungu wanje ivyo ntibibanaye bikuryohera imyaka 20 25 urafise ikibazo kuko hageze igihe nawe ubu umugiva apana muri siva Imana ihabwe icyubahiro rero uyu munave kuko ibinagiye gukora bisaba ko abaza kuva mu burongozi bw'abavyeyi ntasuye kujya ingya zabo aba ntasuye kuba umuntu aryoherewe twato jambo turyoshe
kuko yaratubwiwe akiri karakora kugira ngo agire amarangamutima ameze neza, ariko bageze ahantu baja kuyimukuramwo nawe. Rero bantu mukunda mariage, bantu mwasenze amavi musike mufise inkovu ngaha, mwiteguye gutanga iki ko muna vuba abavyeyi bagiye kubata mubashirike abantu bagiye kubakana, kite canke gusiga bisubira kudasubira kubeshwaho n'uburyo bw'abavyeyi, kudasubira kubeshwaho n'amarangamutima y'abavyeyi, ahubwo no kuva mu kuntu urugo rwabo rwubatse ukagenda kubaka ivyo bishasha. Imana ihabwe icyubahiro. Cya kabiri bavuga muri umurongo baravuga ngo akaca yifatanya n'umukenzi wiwe, nkoresha amajambo ashobora gutahurwa, ngo wese atashera à sa femme, azoca abana n'umudamu we bari kumwe. Icyo dushobora kuvuga ni kugwiza ubucuti hagati yabo, mugabo kandi ubucuti budatuma umwe amigwa. Mu ngo nyinshi harabaye kumirana, apana yo na ntuzeye n'urufi, ahubwo harabaye kumiranaho abagabo barengeye abagore babafata nk'igikoresho, abagore nta jambo bagifise mu rugo, canke n'abagore nabo ni barafasha abagabo nk'igikoresho, umugabo nta jambo agifise mu rugo. Ubucuti bw'umugabo n'umugore si ubucuti bwo kumirana, oya, ahubwo n'ubucuti aho umuntu yakigwa uko ameze bikaba ahubwo bikaba umugisha, na wa wundi nyine akanezererwa icundi ari sukumirana, ahubwo no gushira hamwe uko mukoze, no kurondera iko kuntu vyuzuzanya uko umugabo akoze nuko umugore akoze. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo rero kiragoye kuko hari abahungu twiyemeza, hari n'abagore twiyemeza. Ati kirazira ko umugore anganza, kirazira ko umugabo anganza, iryo niragi ya papa, iryo niragi rya mama, ariko mu rugo samanyama, mu rugo ni guteranya. Imana ihabwe icyubahiro. Ngaha guteranya ku buryo utora ubumwe birakunda kugora benshi. Iyo mugabo nave iwabo agende yifatanye n'umugore asanze badafise imico imwe, badafise nuko bakoze cyo kimwe, badafise n'ivyo bize bimwe, badafise n'ivyo bakunda bimwe, iwabo ko bateka siko wabo bateka, bafise ubutandukane, mugabo vyagenze neza, ubwo butandukane ukabushira hamwe bija gutuma ahubwo Imana nezererwa ingene abo bantu babanye neza, kandi atawuri kararemera uwundi bariko babana mu gushira hamwe ibibagize n'ivyo bashoboye. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi bavuga muri umurongo baravuga ngo ni bazoca badovena, bazoca bacika. Cyo dushobora gufata ko ari iyo washoboye gukuva iwanyu ugashobora kuzana ukumeze ugahora n'ubundi ukuntu ameze mukabishira hamwe, muba mwamaze gucika umwe. Icyo bituma Imana yemera ko muba mu nzu imwe. Iyo umuparve kuresisa kuri iyo verbe cyangwa iryo rivuga bita gusiga, mugagira n'amahirwe mukaronka amanota menshi kuri icyo bita kwifatanya, muba mwamaze kuba umwe kuko ari urugendo rudasanzwe. Ni gute twashobora gusigura umuryango? Mwati c'est une unité faite de deux éléments différents, possédant différentes origines, différents dons et capacités, et même différentes dispositions de santé, mais œuvrant ensemble sans compétition, sous ardeur réciproque d'un qui est l'homme, mais avec complémentarité. Ni ikintu kimwe kizo n'ibintu bibiri, ivyo bibiri bikaba bifise iyo vyaje biva hatandukanye, bikaba bifise n'impano cyangwa ingabire cyangwa n'ivyo bishoboye bitandukanye, bikaba bifise n'amagara atandukanye bashaka, mugabo bigakorera hamwe atahigwanya ikindi, bifise n'uburongozi bw'umwe ari we mugabo, bigashira hamwe byose. Cyo gituma burya kimwe mu vyagoye isi ni kubaka umuryango. Ubu ariko haramaze no kuza, iyo babonye umuntu ariko aragira ascension politique, umuntu ariko arakomera cyane muri politique, bamuca biyumvira ati byose ujya mugabo nta mugore agira. Kera hari haje ikintu cyiza cyavuga ngo derrière un grand homme il y a une femme. Atubonye umuntu akomeye cyane, atumenye ko hari umuntu w'umugore ari inyuma yiwe. Rero haje kandi kavugamo kaje kavuye kwa Satani, kavuga ngo niba wabona umuntu ariko aratembera mu bya politique cyangwa mu bya business, atumenye ko uwo muntu by'ukuri umugore yaramuhevye, kuko abikora atantambamye. Iyo equilibre ko guhuza ko umugabo n'umugore gushikaho baba muri complementarité, aho kuba muri rivalité bakaba muri complementarité,
kandi atawumize uwundi. Amwe iko ndamusanze mana namuteza imbere muri uko ndamusanze nawe nuko nyene. Iyo ni equation a plusieurs inconnus, kuri bamwe bishobora no kugora gutorera inyishu. Nico gituma usanga hari uruhande rw'abagabo ruvuga abagore nabi, ugasahe n'urundi ruhande rw'abagore ruvuga abagabo nabi kuko baragizene barananiwe. Igihe kimwe narahamu ngagara muri quartier 7 ngiye hano kuri alimentation ari hafi yaho naba, mbona umugabo umwe yari yambaye uniforme ya banki yakubise amutseri ndende bahagaze nk'abari ko baripimana. Namuraba ati mon frère ushaka kuza hano yego tingenda guimpanura niwa gomba ucinyongira n'icupa amantego ararimbwira ati ejo ugatsitara ihera umutima none uraziko ntararironka ateje ugatsitara ihera uzugire konte yawe atari mwazi ushiga n'indi konte mugorazi wicungere kuko abagore wumva ibikoko. Ndamwitegereza uyu mugabo ntanzi iryambere ambonye ariko menga ni mu kibazo agira mfashe ubwo ndabe ingene zigera ngaha ndagatisha nije nari kugufasha naho no gufasha no ariko naganira n'inzoga wewe ntituri kumwe buke. Namatati vyagenze gute ati jewe uyu mugore ari hanze ati jewe yagiye hanze nzingwa cantumako n'abana ntarantumako akamaro ndengera abana bogenda je ntakeneye ko ngenda. Ati ibibazo n'ivyiwe yaragize ibibazo kumbura ingene umugore yagiye hanze nta nuzi igihe yamurunika hanze ko atari amufashije kumwikura ntaho zingene yamufashe ibibazo by'uyu mugabo wovyumviriza yagiye byo fata indwi yose. Ikiwumva abantu benshi twirukira nk'abajene ikiwumva umenga bamwe bafise intumbero zo kumenga niyo caboneka bazoba baronsa agaciro hari naho bogishikamwo bagasaba kifashemwo nabi. Ico gituma kiya kibazo kigumane réellement à qui profite le mariage. Ni mariage nezegwa nde? Kera barimo batwigisha iyo barongoye nimba babuzwe nabe n'abanyeshuri ntumbaze muhuye yeranje akamagira uko mwabana kugira ngo bone yuko yarayiyambitse agashamba agahuza kubera agize nte yarayarongoye ngo kandi baca babigira kuri twebwe tutazi ko mariage igoye ko twari tukiri sanevye mizawitiye icyari umutwaro kuri we twe n'icyari umutwaro acha yibaza ko menga sikiye yubashe nuko yarongoye. None ubwo bucuti kugira ngo bube amahigwe bugira ico bushitseko harakenewe iki? Icambere gikenewe cyane kugira ngo urugo ruheze by'ukuri rube gwiza nuko iyo umuhungu iyo umukobwa arakeneye une préparation au niveau du caractère, arakeneye integuro ihagaze ku nyifato yiwe. Biratangaje ingene abantu bose kiretse wakomeretse hari abantu babwiye iti burya rero nzogira mariage Yesu boca bamuheba. Hari nabo babwiye iti dans 5 ans uzoburishurwa boca bagira grève imbere y'Imana. Mugabo kandi nebake bobwira Imana ati Mana je nariteguye sigenze gusaba ikigongwe Mana sigenze gutunga ibyo mu rugo Mana sigenze gusasa Mana sigenze gutanga ratio Mana nk'umugabo nk'umugore nebake babwira Imana uko bazi ngene babwira Imana Mana nkura kagasuzuguro Mana uruvugo nkuruka Mana n'umuntu nagukoreye Mana beshi naye majambo babwira Imana ukamenye Imana n'indundi ukamenya Imana n'inyagwanda ukamenya Imana iruhijwe n'amajambo bakuvuze ko kumbe amajambo mamwe naye kugutera naye kugukomeza. Turakeneye bonne préparation au niveau du caractère kugira tube abantu bazokubaka neza. Iyo tubuze je cyo di caractère tuba tuvuga iki? Tubavuga cyane ingene umuntu agenda mu rugo afise amaranga mutima ameze neza. Iyo umuntu arongoye agaca afata ati abamvuze nabi ko aramaramara ugo rugo gwiwe uzokwama ari intumbero yitwa kwiyubahiriza. Iyo umuntu arongo avuga ati sha ingene bamvuze mu ishuri muje sinzoronka umugabo nkabanshoye kumuronka imbere ya naka Imana iranteturuye intaha yiwe izokwama iri ko Imana iteturura mu gutanga mariage. Ariko nagenda abwire iyo umuntu arongoye cyangwa arongoye Imana ntimuteturuye Imana yimutumye nayo ubundi agaciro turagafise nako muri Yesu.
ibikomere rero ni une bonne santé émotionnelle, naho dukura baratuvuze baradukomerekeje, naho tuvukora baguma batwiba tubaza mbega mwana nta muntu ati Imana banzu pfumurabo nkure ku mutwaro umpe ha mu munzo henda mwisha tarahari. Turakeneye integuro. Iyo ugiye kugira mariage usi bikomere by'umutima, abantu barabironka baca baronka ivyo bikomere byabo. Maboko waragira ibikomere, umugabo wakagira ibikomere, aho muvukana akagira ibikomere, aho mupangaye mu rupango akagira ibikomere, umukozi wewe acagenda kwa rojana kubera hari ibibazo usanganye, kandi ibyo bibazo ntumenya kubikira, kuko wibaza ngo urose umugabo cyangwa urose umugore ubukize nturakira, kuko ibyo ninge impaka ubanza ukira. Ikindi kintu gikenewe, tuba dukeneye ubwenge. Iyo umuntu afise inyifataga n'ubwenge umuntu arubaka. Hari abantu bari batigeze bakomereka, abavyeyi babo babareze neza, n'ubuzima bwabo bagiye buragenda neza, ntibigeze bayoberwa mu ishure, akazi ntibarora igihe kirekire bake bigenda neza, nta bikomere bafise, mugabo bafise ikibazo cyo kutagira ubwenge bwo kubaka urugo. Iyo tuvuze kubaka urugo, nuza bwo kubaho, ni ivyumviro vyubaka urugo hamwe n'ubwenge bwo kubaho. Imana ihabwe icyubahiro. Bitubwira gute hariya mu Migani igice cya 14 umurongo wa mbere, batubwira ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo, ariko umugore w'igipfu arusambuza amaboko. Une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Kwisamburira ko urugo, kumbure warashima igihe urongorwa, mugabo wewe nyine ugira usambure kubera ingene umeze, ntudishyira imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyo urugo rugomba kuzoba urugo rukomeye, mu bucuti turakeneye inyifato, turakeneye n'ubwenge. Ese iyaba umuntu ariko arasengera urugo, iyo uvuga ati ndabize abantu batatu muri ano mezi 3 nzogenda nkabumviriza ivyekeye ivy'urugo, narasenze sinzi aho Imana izokugururira iyo nyishu, mugabo mu gihe ntarishugwa nguma nduzi ivyumviro by'ingene nzoba mu rugo rwanje. Ariko benshi batanga umutwaro ku karago, ati Mana ntanga umutwaro ku karago ko mu Kamenge, muri Gituro, no muri Mirango, no muri Bubanza ya Kinama, no mu Kigobe, no mu Kinanira. Iyo yose Imana yadugiriza imitwaro n'ahantu hane, Imana izomuzana kwe. Aho menga Imana yagira ko pressure. Turakeneye inyifato, turakeneye ubwenge bwo kubaka urugo. Babandi bazoba mu bucuti Imana ikabunezererwa, babandi bizofata umugabo akagenda kubaka urugo neza, hahandi umugore azofata akagenda kubaka n'umugore neza, bakagira ubucuti budasanzwe, aho bafata ko basize imiryango yabo, bakaba bari kumwe, bakaba umubiri umwe, bagashaka kuba ubumwe atakugwananya, kuburyo Imana izoneze kuko babanye. Bizosaba ibintu bibiri, ubwenge hamwe n'inyifato. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri rero nagomba kuvuga kiri mu rya jambo ngine pas bon que l'homme soit seul. Imana ariko iravuga ikintu bita ubushobozi bwongerekanije, une capacité accrue, ubushobozi bugwirikanije, kubera ko hahuye umugabo n'umugore batahujwe n'ugira ngo umwe wese yitwe ko Imana yamuteturuye, ahubwo bahujwe n'uko Imana sintumbero yaremanye urugo. Mbega rya jambo ryavuzwe nande? Si Adamu yagiye gusaba Imana akadodora ngo Mana irungu riranyishe, il n'est pas bon que je sois seul. C'est plutôt Dieu qui a surpris Adam araza ati il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ni Imana yavyiboneye. C'était constat fait par l'Éternel lui-même. Iyo rero urondeye mariage kubera ko abiwanyu bose bari hanze ati ndakeneye umuntu ngahe Bujumbura, hari kibazo, ni Imana yavyiboneye. Rero kimwe yari kiravuga no ubucuti imejeye kuvuga kugira bumere neza, nuko umuntu agenda mu rugo afise amaranga mutima yakize, atabikomere biriyo, nuko kagenda mu rugo kandi afise ubwenge bwo kubaho n'ubwo bwenge bwo kuba ku rugo. Icya kabiri rero, Imana aribona ko Adamu Imana yamuhaye itongo, kandi ko akazasabwa gukora akazi kadasanzwe, arakeneye umuntu amufasha. C'est pourquoi même il est fait usage du mot aide. Cyo tumakora ijambo umufasha. Nenda babaza umuntu aryamye baramufasha. Hari umuntu aryamye bafasha kuryama. Hari n'umuntu afasha kuraba match no kuraba seri.
oyaye uteza kubugize nte urusha basi minimum uruhishwa n'ivyumviro vyizoshikako ubu basi ube uzuranya amaheve ariko tuzuranye film. Imana habwe cyubahiro. Umusiguzi igice cya 4 umurongo wa 12 Ecclésiastes 4 verset 12 atubwira ngo si quelqu'un plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils n'auront pas facilement. Mukindi atubwira gute? Nimba umwe aruta inkomezi babiri uwundi babiri bo boca bagirana. Reka dukore mu Kirundi neza niho tukivuge neza. Ecclésiastes Musiguzi 4 umurongo wa 12 atubwira gute? Naho umuntu yoshobora kunesha umwe babiri bo munanira. Ati mugabo igisibo cy'imigozi 3 ntigicika vuba. Bagomba kwerekana iki? Turondere principe dégagé par Sauvès. Turondere ikintu mujya muragomba kutwigisha. Ati umwe kuri umwe hama hari unesha birumvikana. Ati mbwa biragoye ko umuntu akubitaba birakabirukana bakagenda ati turataye turomose turaneshejwe. Ati rero umugozi wowe ugizwe na 3 wowe ntusho kucika. Umugozi ugizwe na 3 bagomba kuvuga iki? Bavuga umugabo umugore hamwe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ati umugozi ugizwe n'ibintu 3 n'utugozi dutoto 3 bisigura ngo umugore umugabo n'Imana ngo ntucika byoroshe. Bakwerekana ko hari inkomezi zigira ziduga ziba nyinshi kuko umugabo n'umugore bari hamwe kuko Imana kiba hagati yabo maze ikakibakoresha ibirengeye ivyo yerekera ashoboza umwe n'ivyo yerekera ashoboza uwundi. Ese abifuza amaraje bavuga ngo Mana hari ikintu wandemeye, hari ingabire iryamye muri jewe, hari ubushobozi buryamye muri jewe, hari ivyo ndiko nakora ndeko kive mugo ndakeneye wo dushira hamwe dukora ibirengeye ivyo nshoboye. Aho byo turinda les passions, byo turinda guhamira ibintu, byo turindira kwikundira muri mariage, byo turinda kubona umengo umunsi twarongoye izatuyamiza agashambara. Nimuzohabwa agaciro kuko mwagize mariage, ahubwo umuntu agafise n'uwo muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Gushira hamwe kutarimo kugwananya nakajya Imana yamyigubona gukorana nayo kugira ngo ishitse umugambi wayo. Gushira hamwe k'umugabo n'umugore bibera karyo Imana girante gukora igikorwa igomba hano ku isi. Umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ubakiye mu Mana, abo nibo Imana ishaka gukoresha hano ku isi. Imana ikavuga ngo ndafise une agence, ndafise umugwi ugizwe na benshi n'umugabo n'umugore. Umugabo hano ku isi ndafise umugabo n'umugore bari hamwe, ibyo bikorakora birarushirize biganda nyibiba byinshi cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20 umurongo wa 12 bitubwira ngo ni ijambo rigaka no mu Efeso 6 aho bivuga ngo wubahe so nande, wubahe papa na mama. Muniho kugira ngo iminsi yawe igirente igwire cyangwa urambire mu gihugu. Umenga rirasanzwe, umenga riroroshe kuko bitagenze nabi kenshi umwana abayubaha umuvyeyi wiwe. Ngo kandi yarizi ko bizoshika umuntu agatakara kubera icyaha cyaje mu isi, agatakara agasigara atubaha abavyeyi. Ku buryo n'Imana yakisimbira muri Exode cya kuva 21 muri 15 hamwe na 17 ngo uzotuka se na nyina ntazabure kwicwa. Iyumvira icyo gihano cyari gitekanije mu byageze bya Mose. Mbega tubakura ko Imana yigera agomba gutransmettre des valeurs. Imana agomba ko umuryango ari umuntu atangura kwigira amajambo cyane indangaciro, ingeso, ukwigenza neza abiherehe
muri la plus petite unité qui est la famille. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugabo twari shingiro katolika papa yagiye kimwe muri Brazil mengari nka 2013. Urazi ko bajya abantu ivyabo biramenyeshwa mu mambonesha kure biravugwa cyane, ariko hari ikintu yavugiye hariya gikomeye cyane. Yavuze ngo la famille c'est l'hôpital le plus proche. Nivyo bitaro bya hafi. Umva yari kavuga byo cyangwa atari kavuga byo, ariko arekana ko umuntu yahuye n'icyaha. Kimwe mu bintu byagagaye muri Eva na Adamu cyabaye kugaragaza uburongozi bw'Imana. Ni nacyo cyaha gikunda gukorwa n'abantu cyo gutemera uburongozi bw'imiryango, bw'ibihugu. Ahantu hose uzobona umuntu iyo bavuye ko ari umurongozi, umuntu yamatana kwiyumvira n'uyu nyine kweri n'uyu murongozi none arabibereye, abese amashuri angahe, ashoboye iki, none burya kweri uyo kenshi irasumisha n'ikimwe mu bigora. Kubera Imana izi umugambi hano ku isi igomba gushiraho umuryango kugira ngo uwo muryango ariho abantu bagenda barakirira ingwara ziva ku cyaha Adamu yakoze mu itango rya Eden. Mari mubizi ko hari umuntu arinda ashikara imyaka 55 atarasaba imbabazi. Niyo azisabye ashirako ijambo basi, bahorira basi. Iyo naho agerageje kubikora byo mu kazi, veuillez m'excuser vraiment, excusez-moi. Arakoze ikosa akoresheje ngo excusez-moi, veuillez m'excuser. Akoze gafe, hari abantu bagiye kubaho nabi kubera ibyo akoze, je m'excuse vraiment. Ça va passer quand même. Icyaha cyaraje kironona umuntu kimusigazamo izindi ngeso mbi ku buryo umuntu adasubiye gukirira muhiri wabo adashobora kuzovyigira mu kazi. Nicyo tuma hariho ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo mugoranye babashire hehe campus ku Musaga, uhere muri zone hama dosiye yavanze igende hehe. Bitubwira ngo nujya muntu yambaye inkoho ngo yambariye umunyakibi mu Baroma 13. Nicyo gituma iyo abatuvuga tugiye muri mariage kugira ducika karyo ko gutanguza urundi rungane rw'abantu bafise indero. Nta muntu ushobora gukunda mariage umenga yora adasinziriye ngo atararonka umuntu. Mugabe ikibazo nuko cya kibanza umuntu se wiwe na n'Imana bariko baragifa. Imana ibonye umuntu ikavuga ngo umuntu nzomuha mariage, nibuze ngo nzomuteturura, ibuze ngo nzomukoresha kugira ngo abantu bamukomokako batangura kwiga ingeso nziza kuko hari abazovyara zo barongoye. Ntawe muhava mu uyu munsi muhankubita ibuye nimba hari abantu basenze reka dufasha muri kino kintu. Imana niyakwishura ntizo biguteturuye, izo bigutumye mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. La famille c'est l'hôpital le plus proche. Ntushobora kwiga kubwira umuntu ngo mpore ufise imyaka 30 niyo utayibwiriwe muhiri wanyu. Kera batubwira none hari amaraso ngurira amaraso, nabyo nabyo babwiye mwebwe, twe twabyigiye na mwimuyera ni washaka umeneke, nabyo mwabwiye hecho kirumbarumbira. Aho uravuze rero kuko urumva niko nabo bararonse, kandi turavye nabi turasanga byane twaronka natugira tubiha abandi, aho gutanguza irindi hanga ry'abantu bafise impuhwe bazi kuvuga mpore bakaba babivugijwe n'umutima, bazi gusaba imbabazi babisabijwe n'umutima, bazi kubona umuntu arize ko ababaye bakaca bagerageza kumwumviriza. Tutabaye hange turasikana tukubandanya nkuko nakwe byagenze. None kuko na mariage ugomba gukora ivyo cyangwa ugomba kwambika agashambara, ugomba kuba uteturuka. Imana ihabwe icyubahiro. La famille c'est l'hôpital le plus proche. Ikintu cyose ushaka mu isi uzogikora ukoreshejwe n'uburongozi, nabwo ntawe uzi kuzoburonka. Mwabe ikindi kintu ushobora gukoresha kandi cyo efficace kurusha uburongozi n'umuryango. Ugomba gutanguza association
y'abantu bafasha boro wanze bikoreye muhiri wawe abana babibone bazaca babikora badasavye agrema muri ministère ya intérieur. Ugomba gutanguza association y'abantu badafise uburyarya ubikorere muhira abana babibone bazaca babikora badasavye agrema muri ministère ya intérieur. Rero bugiye mariage si kiryoha, mariage si picnic, mariage si kwiyambika agashamba, mariage si kuremurukwa uruvugo batuvuze, mariage si kwiha agaciro kuko bavuze ati ntizoronka cyangwa ntawe uzoduhitamwe. Mariage ni gutumwa, ni kwemera umuhamagaro w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuga mu Migani 22:6 ngo instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. Uyigisha umwana indero ari bugirene ari bufate cyangwa inzira ari gucemwo ngo niyakura niyasaza ntazo baranayita. Kubera iki? Imana iragomba ke iyi miryango ubona abantu turondera turimwo iba akaryo k'Imana, sakaryo k'abantu n'akaryo k'Imana, ko haba gukuzwa kw'ibindi bintu bishika ku mutima w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. None kabene da niba bimeze uko mariage iraryoshe cyane ntiryoshe. Nimba bimeze uko umuntu yoruhango nuko atararonka. Mbega nimba bimeze uko umuntu yokwihutira gusenga cyangwa kwihutira kwitegura. Nimba bimeze uko umuntu yovuga ngo Mana rabunyaruke uruvugo ruramaze. Nimba bimeze uko abavyeyi botubwira ati mbega nta muntu ku munsi aho kubabwira ati Mana ega mama ega papa ndiko nditegura kuko naho Imana yobimpa navyo noshobora. Enda unumenga byo tuma tugenda bukebuke ntitubivemo kuko n'umugambi w'Imana ariko tugende bukebuke kuko iyikomeye ni integuro yayo nayo ibigizoba byo ndazi bizoba muzorongorwa. Mugabe igikomeye integuro yabyo. Imana ihabwe icyubahiro. Aba twimvire ku bantu bane. Umwe ni witwa Prisikira na Akwila. Inkuru yabo tuyisanga hariya mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 uhereye ku murongo wa 24 ugashika ku murongo wa 28. Iyo nkuru ngira murayizi n'umuryango wakiriye umuntu bita Apollo. Apollo yaravuye muri Alexandre ngaha muri Egypte muri Afrika. Agenda mu gisagara Apollo arimwo ambe Prisikira n'umudamu we barimwo ngo yavuga ubutumwa buhagaze ku byo Yohana Batista yigishije. Kandi ngo yavuga n'ubushobozi bwinshi, afise ishaka ryinshi, baramwitegereza. Bamwitegereje babona ishaka ariko babona ko ivyo avuga bitajanye n'igihe. Kubera iki? Yesu yari yaraje nyuma ya Jean Baptiste, yari yarapfuye, yari yarahambwe, yari yarazutse, yari ibereye mu ijuru, ishingo ryari ryaratanguye. Ati uyu muntu tumutware iwacu. Baramutwara iwacu wabo, bamara iminsi aba iwabo, bamwigisha iby'ubutumwa bwiza bukwiye. Mu nyuma ngo yaciye acika umuntu ngo aba ukora gose mu guturuza abayuda kuko abayuda ntibemera ko Yesu ari we Kristo Yesu. Kibazo ngiki rero ni gute Imana yakoresheje uwo muryango kugira ngo witwa Apollo ategurirwe mu gikorwa. Igihe Imana yahuza Prisikira na Akwila yari iboniki, yabona ko ibahaye agaciro, yabona ko ibateturuye, yabona witwa Apollo ko ari bazokora igikorwa kidasanzwe i Korinto, kandi kabona ko abantu bazogira umutima uhuye bagahuza intumbero yo gufasha umugambi w'Imana kandi barabishitseko. Bibiliya ntiyagora cyane ngo itubwire ko ari Apollo ko ari Prisikira yahaye icyumviro Akwila cyangwa ko ari Akwila yahaye icyumviro Prisikira. Icyo nzico bitubwira ngo babikoreye hamwe, bamutwara mu nzu yabo, batanga ivyabo byose kubera uburyo bwaca bukora, bamuha icyumba cyabo, bamuha umwanya wabo, bamuha ubwenge bwabo. Burya i Korinto harageze igihe rimera nk'irigiye mu kibazo, bagomba kwicamwe ibice kuko bamwe ngo bavuga ngo ndi wa Kefa ariwe Pierre, abandi ngo ndi wa Paulo ariwe Paulo, abandi ngo ndi wa Apollo. Bisigura ngo yaragiye araduga cyane mu cyubahiro, arakora igikorwa kidasanzwe hajya ahantu i Korinto
kubera integuro yaherewe mu muryango wande wa Purizikira hamwe na Akwila. Nicyo gituma kimwe byo nibaza kandi nizera nuko iyo umuntu agize mariage aba agiye kuba umuvyeyi nawe bataravyara umwana yivyariye mu mubiri, agiye kuba umuvyeyi w'abantu benshi, kuko azokoresha umukozi, adakoresha umukozi azotanga indaro, adasanze indaro azafise abantu babana, adafise niyo ndaro azafise abantu yita baramu, databukwe, mabukwe, beau-frère, azafise abantu benshi kandi hatangwa imigenderanire, kandi iyo migenderanire yifashemo neza hari ikintu azotatangura kumujyako. Imana ihabwe icyubahiro. Iyumvira abo bantu bariko bagira mariage, beke barimvira bati hari umuntu tuzofasha, sinibaza ko bariko baravyumvira, muga Imana yo yabona ivyo. Uwa kabiri ni Timoteyo n'umuryango wiwe, dusoma gute hariya mu cete cya kabiri cya Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 5, cyo dusimbira muri 3 umurongo wa 15. Musiguzi cete cya kabiri cya Timoteyo igice cya mbere, icete cya kabiri cya Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 5 tubwira gute ngo kuko nibutse ukwizera kutari ukubujyajya kuri muri wewe. Ni Paulo abwira Timoteyo, ndibutse ukwizera kutari ukubujyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyokururo w'isi no muri jaka musingo ndakavuga no muri mama wawe nde Eunike, kandi ndaze ntakekeranye yuko kuri muri wewe nawe. Mwiyumvire igihe inakuru wa Timoteyo yarongogwa, mwiyumvire igihe nyina wa Timoteyo nawe yagira ante yarongogwa. Mbega Imana yabura mu Timoteyo ego, ariko none baravyumviye oya. Mugabo cubona ko hari ibintu biba tukavyitirira atari gwacu. Jona ko hari ibintu tugarukiriza ku isi kandi atari byo ngaha kwisa byo mu ijuru. Ucona ko hari n'ibintu tugarukiriza muri 2024 aho kandi bikora kuri 2120. Pourquoi 2500? Nicyo gituma wewe n'ivyikuracamo, wewe n'Imana amaze kuguhitiramo abamaze kwishurwa, wewe n'umuntu Imana izoguha, ntuzugire ikosa ryo gufata ubuzima bwawe ngo burabire muri ujyo mwaka urimwo cyangwa ino siècle urimwo. Wewe ubayeho ubwo igeneration yindi, kuko nawe hari abantu babayeho kera, babayeho kubwa twebwe tugo tujya ivyo bakoze, ivyo bateguye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ni gute by'ukuri umuryango wa Timoteyo wabaye uwagize icyo umaze mutegwa kwa Timoteyo, nuko inakuru yakoze igikorwa ntarwo yaranakizi, ngo kandi na nyina wa Timoteyo yarakoze igikorwa ntiyaranakizi. Mugabo ikintu bahuriye ko bose ngo baramuhaye kwizera, baramuhaye kwizera ngo kutarimwe ubujyajya. Imana ihabwe icyubahiro. Inyigisho yo muhira biragora kwiva mu bwenge bw'umuntu. Igihe hariko haragwana abanyamerika n'abarusiya na za Singapore na za Vietnam, ibihugu byitwa ko bari by'igikomunisita n'izindi byekeye igikapitalisita, capitalisme contre le communisme, socialisme. Niho abakomunisme babwiye abanyamerika ati wowe uzonka umwana wawe imyaka ndi ya mbere akivuka, ngumane nawe ku mwaka w'indwi cyenda muguhereza ntazokwigira abagwawe, nzoba namuhaye indero y'igikomunisita, uzugwa mu mwigishe za Harvard muri Amerika, za Oxford mu Bwongereza, yiga ivyekeye mu kapitalisme mukora, mugabo nzoba naraheze mw'imbuto adashobora gutakaza. Ibyo bituma twizera ko by'ukuri umuryango c'est une agence missionnaire de Dieu. Ego kuba Imana yaturemanye gushaka, twifuze kurongora, twifuze kurongorwa, ariko ntidushuhe, ntitwiruke tutazi ibyo tugiye mu ibyo ari byo. Rondera ubwenge, rondera inyifato, nayo ubundi munsi byabaye bizoba, kandi nta mwaka ngo batarongora, nta mwaka batarongorwa. Rero niyo byaba muri Kenza myaka 15 amahoro ikomeye nikizokorerayo, suko uzabikwiye kwa gashambara canke bambe wihaye agaciro. Imana ihabwe icyubahiro. Abandi bakabiri bagatatu
mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hose ndahasoma n'inkuru ndende ndayiparafraza. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cy'icumi atubwira inkuru y'umugabo bita Korneliyo. Korneliyo ngo yaganze ikambi y'abataliyano, niryo zina bayita. Umugabo yakokira igisoda c'abaroma. Murazi ko kiyagiye ca igihe ca Yesu, igihugu ca Israel cyari sous occupation romaine. Cyari kiganzwa n'intwari y'abaroma, kandi iyo ntwari y'abaroma yaganze ibihugu byinshi byo muri Aziya, byo by'Uburaya nini wacu muri Afrika. Mbwamwe ntimwari bwanabeho. Hama uwo Korneliyo yari ahantu bita Kaisariya atwara ikambi yaho. Iyo kambi yaho yiyitirira ikambi y'abataliyano. Ariko arasenga, azabona Imana iramugendereye iciye ku marayika ati, wewe ibintu ukora byaduze imbere y'Imana nk'ubuntu. Rero ugusenga kwawe, ugufasha aboro kwawe, n'ugutinya Imana kwawe byaduze imbere y'Imana. Nuko rero tuma hari epfo Iyopa, ahantu Petero yariko ararengana, bikwaje bwa butumwa. Iyopa hari ahantu impande y'ikiyaga. Nuko tuma hari Iyopa, Petero araza kukubwira icyo uri bukore. Petero baramutumako nawe araduga, ngo asanga Korneliyo yatumye ko ababanyi abo mu rugo biwe bose niho bari. Acavuga ubutumwa bwiza, inzu yose ica irihana. Ni gute Korneliyo yatumye abana bakaza, umugore akaza, ababanyi bakaza, abo mu yabara bakaza? Nuko yari afise muri we ingene urugo arutumbereje neza. La gestion, itunganya ry'urugo rwiwe ryari itunganya rimeze neza, ku buryo ryaciye rituma ubutumwa bushikira abantu benshi. Mwibuke ko Kaisariya bwari ubwami bavuga ko bwagiye buriyanduza igihe bagendeye Babuloni. Mu kwiyanduza bavuga ati, mwebwe igihe tugenda dutwara nk'inyagano hanze mwaciye murongora abagore b'abapagani, rimwe mwaramaze kwihumanya, mwaravuye mu isezerano n'Imana. Bari basanze banenwa. Nicyo tuma Petero bw'Imana mu buhore yamuzaniye igitambara kiva mu ijuru gashika hasi. Imana izana ibikoko vyose, ibiribwa n'ibitaribwa. Witegereje byageze byo byavuga, Imana imuga ngo akira imbugita urye. Nawe ati, Mana sinshaka gufata ngo nge ibihumanye. Imana iti, ico jewe ntisi igihumanye kirazira kucita ikidahumanye. Ico jewe ntisi igihumanye, ikidahumanye kirazira kucita igihumanye. Nkaho kanya cyamenye yuko Imana imubohoye kuvyekeye amabarriere, kuvyekeye inzitizi zatuma biyumvira ngo hari abantu batandike bagakiza. Aca araduga, abantu benshi barakizwa, bavuga mu ndimi zitamenyekana, ubutumwa bwiza burashika no mu bisagara by'abanyamahanga. Kubera iki? Umuryango wa Korneliyo. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo umuryango uhari, amaso y'imwemu akwiye kwibaza kino kibazo, Imana igomba ko dushika hehe? Apara mu iterambere ryacu, iryo ni isanzwe, iyo ni routine. Kurondera gutera imbere nibisanze ku muryango. Mugabo Imana igomba gushikana umugambi wayo hehe ikiye kuri jewe n'umudamu wanje. Iyo utaribaza ico, urikunda, wikundira mu Mana, wikundira muri mariage. Mugabo iyo wamabaza ico kibazo, ufashijwe n'ibiruro niko ndatanga, usanga Imana ikwishura. Usamvuga ngo niho ndi Imana. Umuntu wese uzompa nk'umukozi, aba bofrere banje, aba belle-sœur banje, umuntu akorana n'umugabo wanje, umuntu akorana n'umugore wanje, umubanyi wanje, uwo naramutumweko. Aho ufise amaso y'imhema. Ngomba kurangiriza ko arameze nk'utandukana n'uyu mbwa turamwimvirako. Ni Itanguriro 24 umurongo wa 67. Bibiliya itubwira inkuru y'uwitwa Isaac, umuhungu wa Aburahamu. Yarahawe umugore, inkuru ngira ngo ni ndende, murayizi ngene Imana yarongoye Aburahamu. Aburahamu agahamagara umugabuzi wiwe canke l'intendant ati, ndahira ibyo ngiye kubwira uzobikora, ingene uzoja gusabira umugore wa umuhungu wanje umukobwa wa umugore wiwe, utazogenda mu banyamahanga, aho uzogenda mu bwoko bw'iwacu. Aramurahiza, nawe aragenda kwiriba, avuga ati, Mana umuntu ari nza kubwira ngo ame amazi nkayano, agacaha n'amazi indogoba zanje, uyu ni wazo w'umukazana wa databuje. Imana ngishira muzana Rebeka, araza aje kuvoma, asanga Rebeka aje kwishurwa, n'atari yatanze umutwaro ku karago. Acamushira ku ihereni, ati niwe azomukazana umuhungu, azomukazana wa databuje. Nawe acamutwara muhira, acarakwa
hama Rebeka aratwara mukiri inkuru munayiraba neza. Mbwa ku murongo wa 67 bavuga ngo ku murongo wa 67 barafite ibyo bavuga dushobora kwiyumvira ko itangurira 2:4 umurongo wa 67 atubwira ngo Isaka ajana Rebeka mu ihema risiga nyina wiwe Sara aramurongora aba umugore wiwe aramukunda. Isaka ibyo bimwirura umubabaro yagize wa nyina. Barekanye ko Isaka yagiye kugira Mariya afise umubabaro uko yaheruka kubura nyina wiwe, mugabo kandi ko yakize umubabaro kubera ko aronse urugo. Nico gituma tugiye kwiyumvira none nimba yarakize ibikomere byo mu mushaha, none we yatanze iki? Anakimwe yatanze yabaye mu beneficiaire du projet, ariko nawe ni yaramwakiriye, yaramukunze, aratanga urukundo uko arufise, hama nawe arakira kubyo Rebeka amuzaniye. Imana ihabwe icyubahiro. Tuko turiyumvira urugo, iyo tuvuze ngo il n'est pas bon que l'homme soit seul, Imana y'ibyo bintu bibiri irabona ko umugabo n'umugore bahuye, ijya migenderanire hagati yabo Imana yayinezererwa cyane, kandi iyo migenderanire tuza kubiherekeje nuko inkomezi bazanye kandi bafise zishyigwa hamwe kugira umugambi Imana ukigenda utera imbere. Navuze mu ntango ko hari abantu batatu bafite ikibanza cyo kwitirwa mariage. Hariho abantu, hari abavyeyi b'abantu, akaba n'Imana. Mwumva mwe mubiherezana mucira urubanza rumeze neza. Sa inde nyene mariage ni Imana, kubera kazone ko kurondera gukontrola umuntu afise yama agomba gusohora Imana mu mugambi kugira Imana bari mukurikira. Mugabo umuntu mwiza azi kugera cyangwa kujana umugambi w'Imana uyavuga ngo Mana nyereka ivyo wandemeye hama ndabijemo. Ubu niwe muntu yashitse mu bintu ibi ntacyo asohora Imana ahubwo bandanya yimika Imana ariba mwami muri ivyo bintu. Imana ihabwe icyubahiro. Alléluia. Rero Imana il doit sortir bénéficiaire du mariage et non pas l'homme et non pas les parents. Abavyeyi kubera kudukunda baratubaza mbwa ntihakwiye kuturemera nimba babitahura neza. Natwebe dusenze bikamera nk'ibitevye gato, ntidukwiye kuba ahantu menga Imana nayo yataye vora. Ntumenga Imana isa namenga ikirabiheba, ntumenga Imana isa namenga yaduhevye, oya. Ahubwo dukwiye kwiyumvira ati ubwo si Imana igomba gushira inkomezi ku nteguro yanje kurusha kwihutisha isezerano. Imana ifise iki? Imana ifise kuba nyene mariage. Kubera ko ariyo nyene mariage, nuko bwa mbere na mbere niyo yayitanguje mu itongo rya Eden. Il est l'auteur. Ikindi naco, Maria ntigizwe n'amahobo, igizwe n'abantu bavuze ngo basavye ubwenge bw'Imana, bafise n'inyifazo ziranga Imana, nico gituma yitegura kubafasha kugira ngo urugo rugire ico rushikanye mu mugambi w'Imana. Ifasha rero, ikoresha bene kubaka urugo, mugabo kandi ikanabafasha mu byo badashoboye. Abavyeyi bacu nabone ibakoresha kugira ngo bategure urungano rw'abantu bazokubaka urugo rw'Imana icubahiro. Rero ababa abavyeyi baba abubaka bakwiye kwibonera ko ari abagabuzi b'ivy'urugo, mugabo urugo rukitirirwa Imana. Yesu abahezage cyane gose. Murakoze. Nagomba nsubize umwanya, sinzi ko hariho akabazo gahava kabazwa. Murakoze cyane, Yesu abahezagire gose. Yesu ashimwe. Pastor Imani muumugisha muga ataraja kure, tugeze mu mwanya mwiza wo kubaza ibibazo. Sinzi ko hariho abantu hagati yacu baba bafise ibibazo bagomba kubaza. Barahari? Nakajyo keza abasha Pastor hari hano turamufise. Baba bahari baturonderere iyindi miko. Haleluya.
turarindiriye sinzi ko hari umuntu afite ikibazo cyangwa mushaka duhe pasiteri atubaze ibibazo mubyumva gute babaze ibibazo haleluya nta muntu yumva afise ikintu ku mutima yoba agendanye ntawe arabonetse hari inyuma badufashe mikro hariya Anne karibu pasteur Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa Ndahimbaza Jean Marie Vianney. Ikibazo nashaka kubaza ngaha nibaza yuko abenshi ndiraza yuko mushobora kuba muse mwarahuye n'aba ex. Mubi twenge buke yanakomeye cyane. Bino saha harimo abantu bashobora kuba ari ngaha ashobora kuba kivugana n'umuhegise wiwe kandi yaragize mariage ugasanga wa muhegise we ari mu rugo ashaka kuguma avugisha wa wundi nawe ataragira mariage. Eske muri ico gihe hari igihe usanga umugabo abigiye kwibona we akamwitaho kumena umugenzi wiwe bisanzwe nk'uko bahuriye nko kw'ishuri canke bashobora kuba baragendanye mu buzima bwa misi yose kandi wa wundi asigaye atarashobora kuba aragira mariage akumva ko mega acafise affection kwa wa wundi ari mu rugo kandi wa wundi ari mu rugo asanga afise affection kwa wa wundi ataragira mariage. Muri ico gihe pastor ashaka kugira ikintu ushobora kudutekerera ushobora kutitwaramo. Murakoze cyane. Murakoze. Mbega mwese mwacyumvise iyo bavuze ex si x mu cyongereza hari abantu bashaka bamenya ex n'uwo mwahora mugendana ari copain cyangwa copine. Tirera igihe umuntu ashika mu rugo nimba ndakivuga neza unyumvize kugira ngo nkosora agasanga umwe mwahoranye aguma hari imigendere nivyo nyumvirize Vianney ati ari hanze we waragize mariage mugabo umuvugana n'uwo mwahoranye kera canke nawe yaragize mariage we nturayigira akaguma kuvugisha nuko ati mbega icyo umuntu yavuga ko ni iki nimwe muvuga ko iki sa Imana ihabwe icyubahiro. Nibaza ko hariho imigenderanire umuntu w'umukizwa atemerewe uko bitubwira ngo ntimuha akarya iki umugwanizi niyo tamaraje yoba iraba niyo atana umuntu wekara nakurondera burya imigenderanire y'umuhungu akijijwe n'umukobwa adakijijwe ikwiye kubamwo amalimite menshi ikwiye kubamwo affection nikwiye kubamwo kubwirana neza nikwiye kubamwo amajambo yo kuryoherana nibemwo imigenderanire yo kw'ishure kw'ishengero nuko abataraza isanzwe ku buryo utarema ivyumviro bimundi muntu abona batigeze bakundana iyo mwagize gukundanaho byari byiza ko na nimero zanyu mugirane muzisiba mbaye abanyarwanda muzifuta nimba batubwira ngo siga abavyeyi sinzi igituma utosiga X kuko urazi ko nta cyiza cova kwa X urabizi neza nawe wenyine nta cyiza cyo muvamwo niba atari kubona ko manu guha ama avantage umenye agira kugure mu izina rya Yesu mwikure hakiri kare. Rero ntarondere gomba gushira ku mastati akuvuga neza ngo mwari muberewe ziriko zirajya mu kike ziraririye mpanda formule murama abantu ngiyi hagize umuntu akwandikira w'ikigenze aho umugore aho umugabo si wowe wishira message yishurwa no mubakanye ex akwandikiye hezo mubakanye cyangwa mukundana abari bamwishura si ejo ariko ramwandikira turakomeye mbwa ntuzusubiye nuzu uhejeje intambara ibirangiye iyo formule murayikoresha niba agomba uzonsororera nta muntu asubizayo kirumvikana rero nta migenere na ex kenewe niyo yo bafise akazi ari employeur umwe de haut niveau agatanga akazi ko mwubakanye agira kugure aho kazi nukareke cyangwa umurikaye umugabo wawe mbwa ntabari ugenda
kuko ujya n'umupredateur arakumira. Rero aho ntibahafyina. Linda igikundiro cyanyu, linda imigenere yanyu, ukene ukundwa n'umugore, ukundwa n'umugabo wawe, ariko ntujye ingyambi zizohava zikuviramo ku rugo rwa rusambuka ejo canke irya yejo. Sorry pastor. Ego. Hari muvuze ku gihe c'umugore ari mu rugo canke umugabo ari mu rugo. Canke umugabo ari mu rugo aho umugore. Ese iyo wa wundi ari mu rugo ariko yandikira wa mujene. Iyo wa wundi ari mu rugo ari mu rugo nk'umugabo canke umugore ariko yandikira wa wundi ataraje kurongora. Cyataraje kurongora. Nawe yoca message ngo yoshirinde. Acha yamhemu yera. Mu bisanzwe hariho ibintu bibiri nkora mvuga. Igihe cyose uco uzokwanka ikintu puru kucanka ntibigira ububasha muniniya cyane. Hariho différence entre les deux mongire mvuge. Hariho refuser na témoigner. Refuser ni kwanka ikintu utishimikije Kristo Yesu. Bisiyo intambara kwigwana wewe nyene. Uguma wanga urumva vraiment ngo je sinkibikunde ibyo bintu je nusone kunyandikira nivyo nyene ntaye sagaragara mu byiko ravuga. Si ntaye kiyatuma uvuga nuko utabikunda. Ico gihe aca yibwira ngo reka nshindiriye ni kubera ari ryame ntangwe kumwandikira. Aca shindira carondera uburyo bwose yotuma azobishikako. Igihe cyo uzovuga ati jewe rero nimutari bwabimenye narakijijwe narihanye n'umwana w'Imana ntuzusubire no kunyandikira kuko sinemerewe n'Imana kugira imigene n'umuntu yubatse. Acagwana na Yesu aho gwana na wewe. Rero iyo umuntu atagira ha message yubakanye nashinga intahe yerekana ko igituma atazora kumwishura kandi message iwe ya nyuma ari uko akijijwe kandi ko atemewe kugira imigene n'umuntu yubatse. Point. Hamucu mukubita muri liste noire. Ubuhejeje. Igara abantu tudatiza kugaragaza ko ingeso nziza. Ataramana n'umutima yatatiza gukora. Mushiye ku ruhande kuko nta kindi arondera agomba guta mu cyaha mufute canke umushiye muri liste noire nta kiza gushakira uwo muntu. Niko nibaza.